Ubwa mbere nobanza gushimira Imana mushobora byose ko yaduhaye igihugu ciza kandi gitunze. Gusa twebwe abarundi twari twarahumirije ntitwamenya ivy'Imana yaduhaye. Burundi ni igihugu kirimwo amazi menshi, kirimwo imvura nyinshi, kirimwo ivu rimera, kirimwo ubutare. Novuga yuko Imana yaraduhaye umutahe ukwiye kugira ngo kibe igihugu gitunze cyane. None rero nkuko twari twabimenyesheje, ubu turi mu nzira iroresha Burundi ku gihugu giteye imbere. Novuga yuko tubanza twebwe nyene guhingura ivy'Imana yaduhaye, tukabanza gukoresha ibinyene Imana yaduhaye. None rero turashima ko yatwuguriye amaso tukabona itunga twari dufise, kuko murazi yuko abanyamahanga abakoroni baraje barimba barigira ntibigira batwibira iryo banga, ndetse harabayeho n'abarundi bimba bakaduhisha ivyo bashoye amahera agahera hanze ntigira garuka ku gihugu. None ubu rero Imana yatwuguriye amaso turabona, turayishimiye cyane. Uno munsi nubugira kabiri ubutare bushotse ku mugaragaro. Gushora ku mugaragaro nico cerekana ko ari itunga ry'abarundi bose. Novuga Uburundi burashoye, Uburundi burashoye. Naho abari ishirahamwe rinaka cyane ari koperative naka yimvye yimba kw'izina ry'abarundi igashora kw'izina ry'abarundi. None rero no munsi ni vyiza cyane kuko dushoye mbere ubutare bufise n'agaciro karushirije kuri burya twaheruka gushora, kuko harimwo colta, harimwo cassiterite, harimwo wolframite. Ubwo butare rero tubushoye kugira ngo buramire abarundi, kuko amahera azovamwo ni ya mahera y'agaciro amwe atuma tuja kugura ibintu hanze. Azoshika shike mwibanki nkuru y'igihugu ko nico kigega cy'igihugu, hanyuma abarundi ivyo bagura tudiyafise ngaha baheze babigure. Mugabe ivyo dufise ngaha nta kamaro ko kuja gusesagura ayo mahera ngo tuje kugura ivyo dufise ngaha. Ntabandiko ndabivuga hari ibintu tuje kugura hanze kandi ngaha twari tuvyifitiye. Rero ku barundi nuko bokanura, ubu turabibonye. Ubu dutanguye dukoresha intoki mu kwimba. Cyane cyane ndanezerejwe nuko ari bwa butare bumwe twavumbura mu Kirundo butari buzwi. Abeshi muri buka bavuze ngo ndi umunyakinyoma, ndabesha ngo sivyo, none baravyiboneye ngaya makamyo. Ubwa mbere buratanguye gushoka, ubwa mbere bavuze ngo turabesha, ariko ubu barabonye yuko ari vyo bishoboka. Abarundi rero bategere neza, no munsi dutanguye twimbisha intoke. Mugabo tuzokwimbura amahera avamwo nayagura mu mashini, twimbisha amashini. Hanyuma ugira gatatu baraje kumenyesha ko bamaze no kugura mu mashini amwe avangura colta ikaje kwayo, cassiterite kwayo, kugira ngo dushore ubutare bw'inovu. Tuvuga tuti ngo ntibuvanze no bw'inovu, kuko kare bagira ngo batuguriye cassiterite tugasanga harimo colta, ugasanga harimo inzahabu. None urumva turatanguye aho tugura mu mashini yo gutandukanya kimwe kimwe cyose twacu. Mu nyuma hazotegere tuvuge tuti mbega burya colta ikogwa mwiki, tuca tugikorera ngaha nyene dushore ico abandi bakora. Bimwe byose rero ugenda ku ntambwe yavyo, kuko hari abavuze ngo n'uruhombo ngo Burundi biriko burahomba ngo kubera ngushoye ngo ibintu bidahinguye. Je naciye mvuga nti mbega burya ufise intete z'ibigori utagira urusyo warukeneye kuryifa. Mugabo none kutagira urusyo ucubura ry'intete, hanyuma ugashora ko n'intete nkeyi ugaheza ukagura gwa rusyo gushika bigenda neza. Natwe rero ntitwishinge mugana nibajije ko ari shetani bishaka kuvuga ngo tubihebe dusonze kuko twari dushonje. Mugabo ubu hari ikigira gihinduke, abarundi batanguye kwimbura wa murima wabo. Ikindi novuga, narabonye uko umenga hari abantu basimvye umutima bo bari barigaruriye ubwo butare, bahora bwimba bagashora tutanazi nuko bashoye amahera agahera hanze. Ubu rero nagenda abwire yuko tugiye kugira amasezerano hagati y'amakoperative cy'amashira hamwe yimba n'igihugu. Nivyo hariho ibigoye kubera twasanze
ntiturapima nk'ubu ngo tumenye tuti mbega dufise ubutare bungana iki bw'ubu bwoko bufise agaciro kahe kugira tumenye amahera we wazanye duce tubengere tuzogabura kuko urumva igihugu kizanye ubutare nawe wazanye amahera ntibirakunda ubu abaza bose tubona umengana bazana umutwe gusa wo kwimba ico gihe rero dushaka guhinyanyura amasezerano ku buryo leta ariyo iri kwirimba mugikoresheje abantu kuko leta rega ni twebwe nyene n'abarundi n'abantu irashobora kwimba rero tukarondera abahinga babishoboye leta ikabakoresha hanyuma ikabahemba mu mwimbu wabonetse nivyo tugiye gukora rero yaba koperative yari ifise uburambe muri ivyo bintu izokora ifitaniye amasezerano na leta muga leta nizo biri kwirimba ko n'umurima dusoroma hanyuma iyo koperative yazanye ubuhinga nayo birumvikana yuko izobihembwa hanyuma abakora nabo n'abarundi bazabikora bikora nabo nyene barahembwa kuko bariko barasoroma uwo murima w'u Burundi rero ni abari basanzwe bari muri ico gisata ntibase mu mutima mugabo hari habo twasanze baduhenda hari habatwemereye ngo bazozana ubutare none munsi bataratwereka gira ngo bimba banyegetse abo rero abo tuzovuga tuti mwe ntaco mwunguka hanyuma nabahora bashora ubutare rero baciye mu kinywabi nabo nyene bamenye yuko uba barundi bakanuye mbere nagira nsubire kwibutsa narabivuze igihe nagirisha inama abimba ubutare bose uwo tuzosanga afise ubutare butazwi na leta bacamenya ko tuzoca tubufata tubugira ubw'igihugu uwo tuzosanga n'umurundi mbere nagira mbwira abarundi ndabemerere yuko uzotora umuntu afise ubutare atabumenyesheje leta yuko tuzoca dufata ko ari nkuko yagiye kubwimba tumuhembe umurundi azobutora aho bwonyegeje hose tuzomuhemba nkuko ari nk'ubutare yagiye kwimba tumugurire akundi kugira ngo dutuze iyo ngeso yo kunyegeza cyasavye rero abarundi bose bave hasi barondere umuntu wese iyo bari kwarimba ubutare bidaciye mu mategeko igihugu kitamuzi kuko ni itunga ry'igihugu abandi n'abafise amatongo arimwo ubutare no bibutsa yuko ubutare n'itunga ry'igihugu Imana yaraduhaye ubwo butare ibushira mu itongo agiwawe amatongo yose na y'igihugu Burundi bugizwe n'amatongo yose y'igihugu ubutare sigwawe itongo uraririma muga itongo n'iryo Burundi hajya twese ni ntizo kuko turisigire n'abazovuka mu nyuma mugaba babimenya bafise amatongo kubera tuje kuhimba udasubira kuharima turaguha umuzibukiro kugira ngo uje kurondera handi urima mu gihe turiko turabukoresha mugabo yo bahejeje kwimba ubutare mu bisanzwe iryo tongo baca bari gusubiza bahejeje kubwimba mugabo umenye yuko ahantu uri hari ubutare sobwi wawe wewe utwara aho urima hejuru ko hariho n'abandi babonye hari ubutare baca biruka kuhagura ngo habaye iwanje nabimenye yuko aho kwagura hejuru niwe vuga ubutare n'ubw'igihugu ntazavuge rero ngo nahaguze ngo ni iwanje ya ntibirimwo igihugu rico kimenya ico kizokoresha ubwo butare rero nakanyamuneza ku Burundi kandi nongera nteri intege abarundi ntagiye abasubira kwidodomba ni twari twarahumirije ubu biraboneka yuko mu Burundi hagira hace aho bukera dukora imigambi ijanye n'iterambere kuko tuzoba tufise amikoro Imana yaduhaye hariho ubutare rero abantu bazi kwiba kubera usanga buzimvye bugize inzahabu zirimwo abarundi ndabasabe bakanure ntihagire ubutare na bumwe busubira kugenda murazi yuko inzahabu twaratanguye turazijako muga dusanga ni ikintu coroshe kwiba kuko n'utwaye n'utugarame na 10 abayivye none rero dukanure twese kagira usubira kutwiba ivyo bintu mu butare rero bw'inzahabu turiko turaraba dufise ishira hamwe rimwe gusa ribikora neza kuko ryoryo ni mashini ubutare bw'inzahabu buca buja mu gisanduku cugaye hageze kugurura rero tukugurura inzego z'igihugu zirimwo no arimwo tugaca tumenya umwimbo twarose kubera rero tutaratera imbere gushikubaho dushobora kuvuga tuti birakunda ni kuri iyo societe yitwa Sotebe iri Muyinga ariko turabona yuko n'inzahabu ni nyinshi maze kubona nko mu makomine arenga 30 harimo inzahabu muri iki gihugu mugabo ntibaragira ubuhinga bw'insununu yabo bimbisha intoki rero biroroshe kutubwira ko batarose na kimwe mbere ubu ngomba ngirisuzuma ry'amakoperative yose avuga ko imbiza habo ubuzi ko ataco yazanye duce tumuhagarika kuko nta kamaro ko guma twimbagura ahantu tuhonona atakivamo
tuzoheza tuhimbe igihe tuzoba twaramaze kuronka amamashini ariko babimenye ubwoko bw'ubutare ubwo ari bwo bwose erega dufise ubutare bw'ubwoko bwose n'igitoro mubona tuvuga ngo turakenye hariho ubutare bw'igitoro gaha mu Burundi nuko hataragera nego turonke amamashini tubwimbe n'ahandi ndazi yuko mu Burundi nta kintu na kimwe kitari kuko ubutare mwarabonye aho duheruka gutembera bamaze gutora ubutare burenga ubwoko 40 bamaze gutora no musi bataye kutwereka ibimenyetso ko diama iriho batweretse ibimenyetso za emerald ziriho ibimenyetso biratagwe biribonekeza rero aho muzobona ikintu cyose cyitwa ubutare abene gihugu nibaze barabwerekana bongere bashengeza abantu bose bashaka kuza baranyuruza ubwo butare bushoke habona tumenya amahera yavuyemwo kwa aramira igihugu cy'u Burundi murakoze.